turakwiye kuba abamama bafise amahoro, ariko ntuzogira amahoro ijambo ritagwiriye muri wewe. Zaburi 119 umurongo w'165 havuga neza, abakunda ibyagezwe byawe bagira amahoro menshi kandi nta kibatsitaza bagira. Nukuvuga ngo nimwakunda ijambo, umuntu wese muri twebwe agakunda ijambo, tuzogira amahoro. Hanyuma tugize amahoro turayaha abandi. Abakunda ibyagezwe by'Uhoraho, abakunda ijambo ry'Imana, ndababwije ukuri bagira amahoro menshi. Kandi burya kugira amahoro tukayaha abandi, tuzoba turiko turabaha ubuzima. Ijambo reka rigwire tugira amahoro kandi ngo nta kibatsitaza bagira. Hariho abantu bafise amano maremare, natsitaye sokre ibanga abaririmbye. Urazi ko hari umuntu atsitara, kwanza wamagarariye mu kibanza, kwanza nibaherutse kumpa mikro, kwanza ugasanga uwo mwegeranye aragutsita. Erega babipfa n'ababisangiye, mwe musangiye mikro, kuyipfa ni normal, ariko kandi birashoboka ko mutayipfa nimwabika ibyagezwe mu mitima yanyu. Haleluya. Ntabitsitaza tuzohura navyo mu nzu y'Imana. Uzumva yarantsitaje je burya ndamwanka cyane. Hariho n'abatsitara rero mu ijambo. Aha noza kugenda hariho abatsitaye kandi ntabishaka, kandi je narinzi ngo niko ndabaha ivyubaka. Oya, ntimutsitare mu izina rya Yesu, nimutsitare, ariko mukunda ibyagezwe mugira amahoro menshi, kandi ntimuze muratsitara mu kintu na kimwe. Erega uca wibuka ufise ijambo, wibuka ko ijambo rivuga ngo wihangane. Mwene data yakugirira nabi, ukibuka ko ijambo rivuga ngo wihangane, ugaca wihangana, ivyo bikaba birarenganye. Haleluya. Hari n'abandi bamana ishavu, abakenyezi bamana ishavu. Iryo shavu rikoze ibyaha byinshi. Nitwatunga ijambo ry'Imana muri twebwe, rizotumurikira tumenye inzira dukwiye kujana, rizomurikira ibirenge vyacu, nidutsitare muri ibi na biriya, kandi tumenye aho dukwiye kuja, iyo dukwiye kuja, ivyo dukwiye kujana navyo, kugira ntituzimire. Ijambo ry'Imana riratumurikira, ni itara, nkuko vyanditswe muri iyo Zaburi 105, ni itara riratumurikira. Rero ijambo ribe muri twebwe rigwiriye. Ijambo ni inkota a double tranchant, ukurayo ryatabuye impande zose. Umuntu atabuwe n'ijambo nukuri arakizwa neza. Rero ni inkota icumita igacumita, rwarundi nyene rwari mu muntu rutari rugenda neza ikarucumita, umuntu akavuga ngo sinzosubira, iki kintu ndagihevye. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni n'inyundo. Inyundo irahondagura igacikisha ubuntu bunywenga. Umuntu yari afise urutima rukomantaye, ijambo ry'Imana riramuhondagura rikamuhondagura, ugasanga asigaye yajegeye namaki. Oh Yesu, ugasanga yajegeye, ijambo ryamuhondaguye. Haleluya.